Twazindukiye mu mirima n'ibibondo dufise umunezero mwinshi wo kwimbura murazi mwese ko biryoshe. Twari tuje kwimbura ingano bene ivyo biterwa kenshi vyimburwa muci. Ingano zarahakunze zimeze neza kandi ingano nazo murazi ko zisanzwe zifise akamaro, turazirya ubugari tukazinywamwo ubuyi, barazikoramwo imikate. Aha rero twari tunezerewe, mu minsi iza tutazorinda kugura ingano ariko tuzokoresha izo twiyimburiye, ariko kandi zinacagutse tugurishe. Hanyuma burya kugurisha naho birafasha, ucuronka ivyo ukoresha ibindi bikurikira. Kurima ingano nkuko nariko ndabivuga birafasha cane, ni ivy'ikimazi kuko biratugirira ikimazi. Namye numva aho abantu bageze mu za bukuru, ingano zirabagirira ikimazi. Ibintu vy'intete bamye batubwira yuko bibigirira ikimazi abantu bageze mu za bukuru. Rero kuzirima ziradufasha, twebwe nk'umuryango turanywa ubuyi tukaziryamwo ubugari, hanyuma niyo tunazishoye abandi zikabagirira ikimazi. Ibi vyose vy'imboga ni vyiza cane, uturima two muhira, uturima two muci turafasha, tuca turonka imboga turya, kandi imboga murazi ko ari nziza ku magara y'abantu. Twayoreje ingemwe z'ipwavuro n'izirengarenga muci nyene tubandanya gukora nubwo ari muci. Twamye twumva indongozi ziduhimiriza kurima muci, imirima yo muci, kandi natwe bavuze rimwe twumva kabiri. Rero mwabonye ko twaciye tunavomera, duca tuvomera nkuko baduhanuye tuze turavomeresha amazi meza. Mwabibonye ko yari amazi meza. Rero no kugira ngo ejo bundi kumbura imvura izoza itanaje, tuzoja tuzibadika ahandi, hanyuma turonka ipwavuro. Mu bisanzwe twebwe ubu izo dufungura nizo twirimira. Kubungabunga umwimbu ni ikintu gikomeye cane, kuko wararimye hanyuma ugasonza, kandi wararimye ukimbura, ni ibintu biteye isoni. Rero abantu bose bimbuye, impanuro yanje ni yuko bobungabunga umwimbu. Abenshi usanga nk'aba serugo bagiye gushora kugira baronke agacupa, bakibagira yuko hari abayinarugo n'abana basize mu muryango ugasanga babihejeje. Icoba ciza nuko bimbuye babungabunga umwimbu, kandi burya uwubungabunze uramushikana kurindi yera ry'ibindi kandi atashonje canke ngo umuryango usonze. Rero kubungabunga umwimbu ni cankenerwa cane. Nahanura abanyengozi n'abarundi bose kubungabunga umwimbu ni ikintu c'ikimazi cane. Ubworozi nabwo burya n'ubw'ikimazi cane, bwifashe neza, kandi turagerageza tugashiramwo inguvu zose kubera tuzi yuko bifitiye ikimazi twebwe ubwacu n'abandi bose, kuko umuntu ashaka kuza kugura. Kandi si inkwavu gusa, si ingurube gusa, turafise n'inka n'impene n'intama n'amadendo, byose birahari. Rero turabishiramwo inguvu kubera twasanze bitugirira ikimazi, aho kuja kugura inyama turikora kuzo dufise, ariko kandi tukongera tukagurisha kugira ngo ibikorwa bibandanye kubandanya. Burya utagurishije ntivyokunda ko nturonka ayo uhemba abakozi, nturonka ayo ugura imyavu, nturonka amafaranga ushobora kugura imbuto zirobanuye. Burya turafungura ariko kandi tukongera tugashora kugira ngo ibikorwa bibandanye tubikora, kandi umuntu yongeye agafungura. Inkwavu, ingurube, inka, impene, intama biraduha umwavu. Burya umwavu w'ikizungu niwo dukenera wo kongereza nyene kugira bibandanye kugenda neza, n'ayandi umwavu w'ikirundi turawuronka biciye muri ubu bworozi. Nico gituma burya hari umurima uciye uhashira ubworozi, nasanze ari ikintu ciza cane. Biruzuzanya tukaronka umwavu duca dushira mu mirima. Mu mirima naho turakurayo ibifungurwa biza gufasha vya bitungwa, ukaza usanga ibintu bigenda vyuzuzanya, kandi bikadufasha no mu magara yacu. Ndashima Imana ko nasanze vyifashe neza vyose. Ubworozi ni bwiza cane, nkuko nariko ndavuga ko bidufasha tukabifungura, birimwo amavitamine adufasha. Si ivyo gusa, urashobora no gushora ukikenura mu bindi. Rero imyavu nayo igafasha mu mirima. Ubworozi rero inkwavu zo nabonye zigwira cane, ziragwira gose. Batubwiye ababijejwe yuko urukwavu rumwe rushobora kuvyara 42 mu mwaka. Urumva ko ari twinshi, ushobora gutanguza udukwavu duke, haheze imisi ugasanga zaragwiriye. Rero ubworozi ni ivy'ikimazi cane korora, byofasha mu miryango, abana ntibagware kwashi, bakaronka inyama, ntibagware kwashi, hanyuma bikongera bikagaruka bikadufasha no mu mirima, bikaguma vyuzuzanya.